noterera nk'umurundi nuko nosaba yuko umukuru w'igihugu ava muri business yo kudandaza ibitoro n'indya. Iyo business arakwiye kuyivamo akayihebera abagwizatunga, hanyuma akicarana n'abagwizatunga, abo bagwizatunga akaborohereza bakaraba ibidandazwa, bakaraba ibyo abarundi bakeneye. N'umunsi abarundi dukeneye kurya, twishwe n'inzara. Rero mu gihe dukeneye kurya, bisaba yuko barondera ibiciro, bafata ibidandazwa bikaza, indya zikwinjira mu Burundi, bakazigabanya ko ibiciro, bakagabanya amakori, bakazikurako amakori kugira ngo abarundi babeho basi tworohewe basi na gatoya. Hama n'ibitoro nyene abagwizatunga, hama bakugururira imiryango abagwizatunga bashoboye. Apana yuko biguma mu kagwi k'umuntu canke ngo bigume mu nzu y'umuntu. Hanyuma abagwizatunga ushoboye wese akagenda akarangura akazana, kugira ngo umurundi yidoradoze mu kugura canke mu kuza kurondera ibyo ashaka akabironka. Nta kintu kibabaje nko kuza kurondera ikintu ukakibura kandi wari ugifise uburenganzira. Hanyuma ikindi naco nk'intererano, jewe numva yuko umukuru w'igihugu kugeza uno musi atakwiye kuvuga yuko ubutungane ari bwo bugoramye, ahubwo ubutungane bugoramitswe n'abari hejuru yabwo. Buragoramitswe n'umukuru w'igihugu, bukagoramikwa n'abashikiranganje, bukagoramikwa n'abo bajenero bari hejuru y'ubwo butungane. Abo nibo bagoramitse ubutungane bwacu, nibo bagoramitse bagoramitse ubutungane. Ndagushimiye nawe kuri kano kabazo umbajije, kandi nturi wenyene. Nabonye ma audio yandi yagarutse kuri kino kintu. Hari n'umukenyezi yabishimitse ko gose, mugabo yadusavye ko ijwi ryiwe tutarisohora. Kumbure nitwaramuka turisohoye naho tuzobanza kumuhindura. Yabivuze neza cyane, arashimika kuri ibi uvuze nawe uti mbega none ko batubwira ko Bunyoni ari buyishe igihugu, ibintu bikaba vyayangaye gusumba nuko vyari bimeze mu mwanya wa Bunyoni, ubwo Bunyoni ntiyabeshewe? Aka nakabaza abarundi benshi bafise muri uyu mwanya. Igihe General Alain Guillaume Bunyoni akugwa, President Ndayishimiye yaramwagirije ibintu bikomeye cyane. Yaramwagirije atarinze kumuvuga izina. Ubwo ubwa mbere bwo yamwagirije ko yashaka kumutembagaza, amugereranya na Maconco. Maconco avuga ati umwami yamuhaye vyose, areka kumuha intebe yiwe gusa, ariko Maconco nawe acashaka intebe y'umwami. Ikindi yavuze nuko igihe Bunyoni yakugwa hari habaye ingorane, hari ingorane y'ibijanye n'ibitoro vyari vyakenye, isukari yari yakenye, ifumbire ryari rikenye, inzoga zari zikenye, izi za Brarudi, eka n'ibindi vyinshi. Ico gihe rero aravuga amajambo ateye ubwoba, yerekana ko Bunyoni n'abandi bashikiranganje bari bafatanije baciye bakugwa aribo batuma ivyo bintu vyose bibura. Akavuga ko babikora mu ntumbero yo kwankanisha ubutegetsi n'abanyagihugu. Igihe rero akuye Bunyoni, haciye habaho n'agahengwe ku bibazo bitari bike muri ivyo. Abarundi baragira bati nkeka vya bintu ari vyo rero, nkeka ari Bunyoni yaratumye igitoro kibura, yaratumye isukari ibura, yaratumye ibiciro biduga, amafaranga mva makungu abura, vyose vyari biri ku gatwe ka Bunyoni. Muribuka ko hariho n'ingingo zafashwe inyuma y'ifatwa rya Bunyoni, izindi zikomeye, ingingo zo guhindura amafaranga ibipapuro. Ivyo vyose intumbero ari uko amafaranga Bunyoni yoba yaranyegeje aca mupfako, akaba ibipapuro, bagasaba ko n'ayandi yoca yazana n'ingoga. Muribuka ko havuzwe ibintu vyinshi gose. Abarundi barumvishijwe ko ubukene bwabo bwose bwari bwubakiye ku muntu hitwa Bunyoni, n'akagwi k'abashikiranganje bakorana mu ntumbero yo kwankisha President Ndayishimiye no gusenyura ubutegetsi bwiwe. Uyu munsi Bunyoni amaze umwaka n'amezi 4 yarakuwe mu mabanga. Bunyoni amaze amezi 8 mu munyororo, aho apfunzwe adashobora kubonana n'umuntu n'umwe kiretse
umuryango wiwe woba ushobora kugenda kumuraba iminota ngo mike cyane sinigwa ko ari 5 cyangwa 15 mu ndwi, ahantu apfunzwe ibintu biteye ubwoba ukuntu apfunzwe muri kino gihe. Umuntu akaca yibaza none nimba ari Bunyoni yari yarishe ubutunzi bw'igihugu, uyu munsi naho biriko bigenda gute? Umushikiranganji ajejwe ubudandaji mu nama nkenguzamateka hirya y'ejo yariyemereje ko ibintu bitumye igitoro kitaboneka ari uko Burundi butagifise amafaranga mvamakungu. Yarabivuze. None ko Bunyoni yapfunzwe mu rubanza akaba yagirijwe ngo niwe yahora abuza bene ayo mafaranga kwaboneka, uyu munsi ninde ariko arabikora? Yoba ari Geruvendera ko buca nawe yafashe ingendo ya Bunyoni? Ninde yishe ubutunzi bw'igihugu muri kino gihe? Bunyoni yakuwe igitoro cyabuze, maze baramukura. Umukuru w'igihugu aramenyesha ko ivy'igitoro avyifatiye mu minwe wenyene kugira ngo ntikize gisubire kubura. Bunyoni yaragiye, Bunyoni arapfunzwe. Uyu munsi ikena ry'igitoro turimwo ntiryari bwigere rigera kuri urwo rugero. None ni biki? Umukuru w'igihugu ko ibintu yabifashe mu minwe, uyu munsi biriko bipfirahe? Ahubwo twaja kumviriza tukumva ko umukenyezi wiwe ari wafise uruhara rukomeye muri sosiyete yahawe amafaranga yose yo kurangura ibitoro, ibintu byose bijanye n'igitoro ko bisigaye biri ku gatwe ku mukenyezi wiwe Angene Ndayishimiye muri sosiyete bita Prestige. None ko babifashe mu minwe vyagenze gute ngo ibintu bice biyangara uko tubona? Umukuru w'igihugu yarishiriyeho umukuru w'ibanki nkuru y'igihugu yemera, ejo bundi nawe yaramupfunze arazana n'uwundi. Ibanki nkuru y'igihugu itwarirwa mu biro by'umukuru w'igihugu nyene, none amafaranga ariko abura kubera iki? Vyagenze gute? Baragira isukari yasubiye kubura kwa kundi, ubuzima bwasubiye kuzimba kwa kundi, ubuhongeye kw'amakara. Abarundi bariko bararira mu mpande zose ko Bunyoni atahari. Bunyoni mushasha ninde? Maconco mushasha ninde? Hano hantu abarundi barakeneye umuco, kuko nimba uwa mbere yabitumye yaciye akugwa, munyo bikavyara gupfungwa gahanwa, n'uyu munsi uriko arabiteza nahanwe. Nibamutwereke abantu batuma abarundi bagorwa gutya, nibahanwe. Turakeneye rero kuronka umuco wose kuri bino bintu, kuri kino kibazo. Bamwe bageze aho bagira bati ivyo bintu rero vyerekana ko Bunyoni yarenganijwe. Nimba ivyo bamwagirije bibandanije kandi atakihari, Bunyoni baramurenganije. Iri jambo narigeze kuryandika igihe Bunyoni afatwa, igihe akugwa, agakugwa bamwagirije ko yashatse gutembagaza ubutegetsi, ntivyaca bishigwa habona. Ico gihe naravuze ko impera n'imperuka bino bintu bizotera ingorane Ndayishimiye niyo abarundi bataca babona impinduka vy'ukuri, ko hazogeraho aho abarundi beza Bunyoni bakabona ko ariko ararenganywa kubera ko atampinduka yabaye. Umukuru w'igihugu ahagabire hano hantu, abarundi batanguye kwibaza ibibazo vyinshi. Mbere ejo azosanga abarundi baje kweza Bunyoni. Niko bimeze, niko abarundi bameze. No muri kahise vyagiye bimera gutyo. Igihe Raja bakugwa abarundi baramwidogera, ariko amaze gupfungwa yagiye kurekurwa, abarundi bose bavuga ko Raja ariko ararenganywa. Niko bisanzwe bimeze. Mu gihe atampinduka icikurikira umwe bariko baratako ivyo bariko baronona vyose. Ariko ikirico nuko ubutegetsi bwa CNDD-FDD uko bumeze, ivyo bagirije Bunyoni ari ingwara ya benshi cyane. Uko kurondera kwirundaniriza ko amatungo y'igihugu, ibi bintu vy'uko umwe wese asahura yishirako, ibi ni ingwara ikomeye muri ubwo butegetsi. Ntabwo ari Bunyoni wenyene. Hari ikindi kibazo nabonye kije inyuma ca ndabigarukako, ariko ntabwo ari Bunyoni gusa, n'umurongo muremure w'abategetsi ba CNDD-FDD bameze gutyo. Akarenganyo kaba mu Burundi si Bunyoni gusa, n'abantu bose barenganya. Ivyaha bikomeye biriho bikogwa no mu gihe Bunyoni atahari, ariko ntibisigura ko Bunyoni yera. Aho niho tutaza guhuriza. Ntibivuze ivyo bintu ngo Bunyoni ngo arera, ngo baramurenganije abandi nibo bari babi. Eka sivyo nje kuvuga. Bunyoni nawe nyene arafise amakosa yiwe,
icyo twebwe tuvuga ni uko ibyaha yari kubazwa atabibagijwe. Kuri ibi bijyanye no gutembagaza umukuru w'igihugu nabyo naravuze mu kindi kiganiro nabayemwo ko jewe ikigwa vyampaye ko ari uko Evariste Ndayishimiye nawe nyene abo yibaza ngo arafise ngo baramufasha bashobora kubamuhenda atabantu afise, kuko hari amakuru twebwe dufise ajanye n'ivyo bintu. Hari amakuru jewe nshobora kwemeza ko mfise nivuganiye n'abantu batari bake. Hari amakuru narigeze kumva Leonidas Hatungimana nawe nyene avuze ivyo yarazi, vyerekana ko Bunyoni hari ico ariko arakora. Mugabo ayo makuru ntiyigeze aza mu butungane. Bisi kandi tuzi neza mu butegetsi hafi ya Ndayishimiye muri abo bagenerale abantu bazi ivyo bintu, tubazi ko ari benshi bazi ivyo bintu. Kiretse ko hamwe woba ari umutego watezwe Bunyoni kugira baronke ingene bamufata, canke naho Ndayishimiye akavuga ati jewe nkeneye ni Bunyoni gusa abo bandi bose bareke, nayo ubundi hari ivyemezo bitigeze bizanwa mu butungane kumbure vyari kuba bifise akamaro kanini, vyashobora kwemeza bimwe mu byo Bunyoni yagirijwe. Ariko uko ubutungane bumeze ndabivuge ndabisubira, urubanza ruhagaze ku vyemezo. Ikintu cyose kidashoboye kwemezwa mu butungane ntikiba kikirico. Muri ico gihe badashoboye kuvyemeza ngo berekane neza ibyaha Bunyoni yakoze, aca yera. Nishira n'uwundi muntu yanyandikiye nta ijwi ntararishiramwo, yambwiye ati igihe utabariza Bunyoni twaragutahuye kubera ko usanzwe uvugira agatera kazi na muntu, mugabo ntitwatahuye ingene wari urabishimangira kuko twatinya ko ivyo uvuga bishobora gutuma bamweza. Tinone nk'ubu iyo bamweza tukabona aratashe, vyari kukuryohera nawe ubonye Bunyoni atashe? Mugenzi, ngira ndakwishure, navuze ko ibikorwa twebwe dukora ntaho bihuriye n'ibintu byo kwihora canke byo gukora ikibi. Bihagaze kuri principe, tugwanira ubutungane bw'ukuri. Nimba ubutungane butoba bushoboye kwerekana icaha c'umuntu, naho twoba tuzi ngo yarakoze icaha twese tubivuga, mu butungane bidashobotse kuvyerekana akazi ivyemezo, uwo muntu aba akwiye kurekurwa. Rero Bunyoni arekuwe kubera ko habuze ivyemezo mu byo bariko baramwagiriza, nta ngwane nimwe vyontera. Kandi ntivyonabuza ko mbandanya kubasaba ko afatwa ku bindi vyaha tuzi biteye ubwoba, tumushirako atari we wenyene, yakoranye kandi n'abandi batari bake muri ubwo butegetsi n'uyu munsi bagihangamye muri bwo. Navuze nigeze kuvuga nti ntiwovuga Bunyoni ngo ureke ndakugarika, nico kimwe. Ibyaha vyinshi cyane byaranze ubutegetsi bwa Nkurunziza byo gusesa amaraso, izina rya Bunyoni ryavuzwemo na Gervais Nderakobuca, kenshi wasanga iryo zina ricariza. Ntiwovuga rero Bunyoni ngo ureke Nderakobuca. Ni nk'uko hari n'abandi benshi mwiperereza n'ahandi no mu zindi nzego, abantu bakomeye tuzi ko bagikomeye muri ubwo butegetsi kandi bavugwa mu bindi byaha bikomeye cyane. Ivyo nyene Bunyoni nawe nyene aba ariko aravugwamo. Ku kabazo kumwe yaciye agira ati mbega none ko mumushira ko ibintu byose nituvyumva, none ico yatwara abandi ibindi bisata nta bantu babitwara, nta bushikiranganje bwari buriho. Ndagutahura kuco uri kuravuga, ariko ico ivyaha bakunda kuvuga kuri Bunyoni nibijanye n'ibi byo gusesa amaraso vyakozwe n'inzego z'igihugu, kugandagura, kunyuruza abantu bakabuga irengero, ubwicanyi ndengerabutungane, kuboreza igufa abantu, n'ayandi mabi yakorewe atavuga rumwe n'ubutegetsi cyane cyane. Ivyo nivyo bintu bikunzwe kumuvugwako. Ibindi bigira kabiri bimuvugwako cyane ni ibi vyaha bijanye n'ivy'ubutunzi. Ivyo navyo nyene vyaravuzwe kenshi, abantu bagasaba ko hakorwa amatohoza ku vyo Bunyoni ariko aravugwako. Ku kijanye n'ubutungane naho nyene si ubwoko bw'ibyaha usanga byoroshye kuvyerekana, ariko inguvu ziwe mu vyakorerwa mu butungane vyari bitwi ko bikomeye. Bwa mbere bwo bwari ubutungane butamukorako, umuvuze Bunyoni ntiyahamagarwa mu butungane, nk'uko abo yanse ico ashatse aricyo cababako. Ariko ico nibaza ko atari benshi bazoza kumubwira kumwagiriza ivy'ubutungane. Ivyo yagirizwa cyane cyane ni ibibazo bijanye n'amabi yakozwe n'inzego z'umutekano, ariwe azirongoye, ariwe azitegeka, ivyo bintu akabigiramo uruhara. Ico ntitugihindura, tuzobandanya dusaba ko
ivyo vyaha bitohozwa kandi bihanwa. Hari n'ibiri imbere ya sentare mpanavyaha mpuzamakungu CPI. Tubandanya gusaba ko ivyo vyaha vy'agahomerabunwa bikurikiranwa, Bunyoni nimba arimwo n'abandi bakoranye bose bakurikiranwe no kuri ivyo vyaha, aho ntiduhindura.